guhimbazwa no gushimwa bibi by'Imana yacu, kuko natwe muri kino gihe turabizi yuko ntiduhagaze mu bintu byarambitswe n'intoke z'abantu, ariko turazi yuko ibyo duhagazemo ni ibintu by'umwami wacu Yesu Kristo. Si ibyo abantu bubaka, si ibyo bizogumaho, ariko nibyo Imana yacu yubatse, nibyo bizogumaho. Ibyo bizoba ari ibintu bigumaho kandi twaririmbye neza ngo igikorwa ni icawe mwami, igikorwa ni icawe mwami Yesu Kristo, igikorwa ni icawe, igikorwa ico duhagazemo. Kandi kubera ko ari igikorwa cawe rero ntigishobora gushira, ibindi bikorwa byose bizoshira, ariko igikorwa cawe Mana kizoshira. Nico gituma turi abahiriwe kandi banezerewe bashima kuba turi hano twemeranya niyo ndirimbo, tuzi yuko igikorwa ni igikorwa c'Imana, Imana yacu, kandi ibyo ikoze irabishikana ikabiheraheza. Uko niko yamye bikoze, niko yabikoze mu minsi yacu. Nta muntu n'umwe yigeze ashobora kuyibuza ibyo yari yamaze kwigenera. Ndizera yuko uko niko bizomera gushitsa ku iherezo y'ibihe, gushika no mu bihe bidashira, nta muntu n'umwe azobuza igikorwa c'Imana, nta muntu n'umwe azoshobora gucanga igikorwa c'Imana. Ibyo Imana yubatse bigumaho. Nico gituma turanezerewe kandi turabashima cyane. Kuri jewe nabonye uwo wa gatatu yuko ari ukomeye kandi uwa gaciro. Ndacabyumvira ko byanje mu byumviro. Iyindi zaburi y'ijana n'icenda, kumbure turagiye gusoma imirongo ya mbere. Ni Dawidi, uriya muntu akomeye w'Imana, niwe avuga no muri zaburi ijana n'icenda umurongo wa mbere: Mana mpora reka kwihoza, kuko akanwa k'umunyakibi kanyasamiye, bo n'ak'ingunge bambarije ururimi rw'ibinyoma, bankikije amajambo, bambarije ururimi rw'ibinyoma, bankikije amagambo y'urwanko, bandohanije atanyanduruko. Urukundo rwanje bagwishuye kuba abagwanizi banje, ariko jeho nitwararitse gusenga. Ku neza nabagiriye banyishuye inabi, ku rukundo banyishuye urwanko. Bene data na bashiki banje, bimeze nk'ubuhanuzi ubwo Dawidi yoba yaravuze avuga ku mwami wacu, kuko aya majambo nyene n'ibi nyene byashitse biba ku mwami wacu Yesu Kristo. Ariko ndiyumvira yuko ni nako byamerera Dawidi mu buzima bwiwe. Aravuga ngo wewe Imana mpora mpimbaza, ntugume uhoze. Ibyabaye ibihambaye kuri jewe, bene data na bashiki banje, nuko ntiyazanye ibyo asaba cyangwa umubabaro we wose ngo awuzanire abantu, ariko yahindukiriye Imana nzima. Ibyo kuri jewe birahambaye. Igihe rero avuga aya majambo hano, mbega arikabwira abantu? Oya, aza ku Mana nzima, kuko aravuga ngo wewe Imana mpora mpimbaza, reka kwihoza, ntugume uhoze. Nta nkeka yarindiriye inyishu iva ku Mana, nta nkeka yagize ubwoba mu mutima wewe, hanyuma avuga ibyo yari yahuye nabyo, ngo kuko akanwa k'umunyakibi kanyasamiye, bo n'ak'ingunge utubaha Imana, ngo bamvugishanya ururimi rw'ibinyoma. Umuntu
umuntu yari akunzwe n'Imana, yacaguwe agatogwa n'Imana, yagenewe kuba umwami kandi akaba n'umuhanuzi, agategerezwa kuvuga ayo majambo. Muri kino gisomwa, muri ico gisomwa amajambo dusanga muri Yakobo, hanyuma muri Timoteyo wa kabiri, n'ubundi nabonye bisa n'ibikomeye. Muri Data Frank yasomye muri Timoteyo kabiri gatatu, ariko ibyo Paulo avuga no muri Timoteyo wa kabiri gatatu umurongo w'10 nabyo byankoze ko bidasanzwe. Timoteyo wa kabiri gatatu umurongo w'10: ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje n'ingeso n'imigabo no kwizera no kutarambirwa n'urukundo no kwihangana byanje no guhamwa n'imibabaro, nk'ivyambereye ko muri Antiyokiya no muri Ikoniyo ni Lusitira. Ibyo nihanganiye byose mpamwa, kandi byose umwami wacu arabinkiza. Bene data n'abashiki banje, hano naho turabona misezerano rishasha yuko Paulo, uyu muntu w'Imana ahambaye, yatowe n'Imana, ntiyaciye mu nzira irimo ubuzima bworoshe, ariko bwari ubuzima bugoye. Yaciye mu bigeragezo, ngo guhamwa kwanje, imibabaro yanje, yego ukuri kwavuga. Yahuye n'ibyo bintu byose. Dawidi twarabyumvise, niwe ntiyaciye mu bitandukanye n'ibyo. Ndiyumvira yuko dushobora kuvuga ku mirongo myinshi ya Bibiliya, ariko ari umurongo yongera akavuga, kandi ni iby'ingirakamaro cyane. Umurongo wa 12, Timoteyo wa kabiri gatatu umurongo wa 12: mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Mbega nivyo? Ijambo ry'Imana ni ry'igiciro cyane ku buryo ntiribesha. Ariko murazi yuko twebwe ntidushaka abantu, dushaka kuba muri abo bugurura umunwa ngo baciririkishe umuntu w'Imana, basuzuguze ijambo ry'Imana, nk'uko byari mu minsi ya Dawidi, nk'uko byari mu minsi y'umwami wacu, nk'uko byari biri mu minsi ya Paulo. Ariko Petero canke Yakobo arandika mu gwete gwiwe mu gice ca 3 ku murongo wa 11, Yakobo 4:11: bene data ntimukavuganane nabi, uvuga nabi mwene se canke uhinyurira mwene se ku mutima, abavuze nabi ibyagizwe nivyo aba ahinyuye. Ngo uba wigize ushinga ibyagezwe aho kubikora. Umurongo wa 12: ariko uba iyo uhinyura ibyagezwe ntuba uvyitondera, uba ubaye umucamanza wabyo. Umurongo wa 12: ushinga ibyagezwe ari we mucamanza, nimwe gusa niyo ishobora kurokora no guhonya. Ariko wewe uri iki uhinyura mugenzi wawe? Aya n'amajambo y'igiciro cyane. Ndiyumvira yuko dushobora kuvuga imirongo myinshi yo mu byanditswe byera igenda ihuza n'uyu, ariko aya majambo nagire imizi muri twebwe ku buryo bw'uko tuba turi muri abo bagendana n'Imana, tukaba muri abo nk'uko twabyumvise ku 3 bashobora gusubira inyuma, kwegera inyuma imbere y'ibintu byose, hanyuma tugashinga amaso ku bintu byose ducamwo ku Mana imwe gusa yonyene
nzima. Ici, c'est tellement merveilleux. aha by'ukuri ni iby'igitangaza ibi jewe byakomeye kuri jewe, byankoze ku mutima. Même ce que Paul a dit, mbere le nibyo Seigneur m'a délivré pawulo de tout. avuga ngo umwami yankijije byose, yancishije andongora muri byose. A été si grand. Quoi? kuri dawidi nawe byabaye bikomeye ngo wewe imana mpimbaza ntugumye uhoze. abantu b'imana Se sont accrochés à celui bifatanya qui les a fait passer à travers tout. n'uwabacishije mu bintu byose, mbere rimwe rimwe nubwo byaba bigoye, Ils ont ariko regardé vers Dieu. barabye ku mana ntibamaramaye. Et peut-être lirai-je encore 2 versets du psaume. kumbure nosoma indi mirongo ibiri yo muri zaburi 109 iyo uyu muntu w'imana asemerera ku murongo wa 30. Psaume 109. zaburi 109 umurongo wa 30. Je veux louer le Seigneur à pleine voix. ndashima uhoraho cyane akanwa kanje, mbere nzomushimira hagati mu ishengero. Verset 31, car il se tient à la droite du pauvre. ko azohagarara iburyo bw'umukene ngo amukize abacira ku iteka ubugingo bwiwe. iki ni ikintu cy'igitangaza. Foi uku kwari ukwizera, ibi en son Dieu. byari ibyizigiro mu mana yiwe. Je veux louer le Seigneur à pleine voix. ngo L'acclamer au milieu de nshaka la multitude. gushimira uhoraho cyane n'akanwa kanje, mbere nzomushimira hagati mu ishengero. mbega mu mitima yacu natwe ntihategerezwa kuba bimeze nk'uko natwe, uko mbega ntidukwiye guhimbaza imana yacu, ntidukwiye kwishimira Dans l'assemblée et mu partout, ikoraniro ahantu hose tugenda, car il se tient à la droite kuko du pauvre. ahagara iburyo bw'umukene. raba ibyo uyu muntu w'imana yashobora kuvuga. yari abizi ko igihe ibintu byose bizugagirika bikamanyuka, igihe ibintu byose biduhebye, hariho umwe Qui se tient. ahagarara iburyo, kandi ni imana nzima. Le croyant de tout notre mbega turayizera n'imitima yacu yose, nayo iri ku ruhande rwacu, à notre droite, à iri ku ruhande rwacu jewe na mwebwe. à nos côtés lorsque nous iri devons ku mpande faire quelque chose. iruhande rwacu rw'iburyo igihe duca n'igihe tumenyekanye nk'abagomba gutsindirwa. yafashe amakosa yacu ahongera ibyaha byacu ku musaraba igorogota. ku bw'ibyo turahimbaza kandi turashima. reka duhaguruke dusengere hamwe. mana yizigirwa, turagushimira n'umutima wose kubwo iyi saha y'ubuntu kuno mugoroba. turagushimira mwami yuko utwemerera kugira ijambo ryawe tukaryugurura, atari kurisoma gusa by'amajambo gusa, ariko mwami dufashe twese kugira ngo dushyire ijambo ryawe ku mutima, turyizere, tureke turongogwe, tujyanwe naryo kugira ngo tumenye uwo dukwiye kugana gushika no mwino minsi. turabona dawidi yaramuye ijwi ryiwe kuri wewe, aha icubahiro n'amashimwe izina ryawe. kandi pawulo yashobora kuvuga ngo umwami yankirije kuri byose, kandi uko ahimbaza ahicubahiro izina ryawe. mbega mwami tweho nta kundi twobivuga kiretse muri ayo majambo nyene. natwe waradufashije mwino minsi, ku bw'ibyo duhimbaza kandi dushima ubuntu bwawe, tutazira ubwizigwa bwawe. mwami uhezagire kuno mugoroba, uhezagire mwene data igihe aza kuzana ijambo ryawe. waramucaguye, waramugenye mwami kugira ngo atware ijambo ryawe. izina ryawe niryubahwe mbere no kwino saha y'umugoroba, mu izina rya Yesu, amen. Amen. turicara. namaze guhumurizwa no kuba mwene data Rusi yagumye ari hano. ibi bisigura yuko nkeneye kuvuga mu ncamake gusa. sifite ijambo ridasanzwe kuvuga kuri uno mugoroba. naje gusa kubera yuko hari igikorwa cy'Imana, kandi kubera ko ijambo ry'umwami iminsi yose turaribwirwa, ntigera rigarukira ubusa, kandi no kuri uno mugoroba riragira ikintu kitubwira. nasomye kandi mu ijambo ryo muri Timoteyo, Pawulo aravuga mu gice cya kabiri muri Timoteyo wa kabiri, ibintu byankoze ko cyane. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 17.
ngo ariko umwami niwe yampagarikiye et m'a donné de la force. arandemesha inkomezi kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje Pleinement. butagabanije Je fais ngo ici une bushi- pause ngo- intentionnelle. ngo- ngo bushikire mu ntego aha ndahagaritse mu buryo nabigambiriyemo atari uko abo bene data Dans l'assemblée. nabo bo kwicara mu ikoraniro reka nsome umurongo wa 17 Mais le Seigneur s'est ngo tenu prêt ariko pour umwami m'a donné niwe yampagarikiye arandemesha ampa inkomezi afin que ngo par kugira moi ngo la prédication kubiri- atteigne ubutumwa pleinement buvugwe son objectif. nanje butagabanije ngo ubutumwa bushikire intego yayo itagabanije L'entendant. abanyamahanga bose babwumve Délivré de la gueule. nuko mva mu menyo y'intambwe Nous voyons que Paul exprime turabona yuko ici quelque chose hano pawulo de ariko avuga ikintu kidasanzwe Il semble bisa ko prétentieux de dire bisa nk'aho umenga umuntu aba agize ibintu yigira avuze ko ngo biciye kuri we niho ubutumwa bwategerezwa gushikira intego ngo butagabanije ninde yavuga ibintu nk'ibyo kiretse imana yabimutegetse ce serait une présomption koba ari kwigira ibintu ukwigira ibintu birengera urugero rwose iyoba ata gahunda ata gutegekwa uhawe ikorwa n'imana hariho umurongo wa bibiliya ivuga yuko satani agenda yivuga nk'intambwe arondera uwo yoshobora kurotsa petero 1:5-8 hano nawe pawulo avuze ngo nuko mva ngo ncikishwa mu menyo y'intambwe ni nkaho yari mu menyo y'intambwe iyo ntambwe ikeneye gusa guca ijya ihekenya murabizi yuko itandukaniro hagati y'intama n'ibingira igihe ibingira rije mu ntama ntiyica gusa irayica ikayisasa ngaho igafata iyindi ikayica iya kane iya gatatu iya kane gushika ku 50 ntacyo bitwaye ibingira ntijya intama imwe ahubwo irazinigagura zose ikazisiga ngaho hanyuma ikaraba iburyo n'ibubamfu kugira ngo irabe ko ibintu byose bimeze neza iyo ni ibingira iraza ngo yice intambwe nayo yo ntiraba nimba ari iyindi yo yifatira imwe hanyuma ikayica hanyuma uwayicaguye muri icyo gihe ni pawulo niwe yayicaguye yararetse abandi bose baragenda ariko hariho umwe yagumye iraba hanyuma uwo mugabo aratura ngo umugabo aratura akavuga yuko ngo yadokowe mu kanwa k'intambwe ndabwira ntibitwengeje kuba mu menyo y'intambwe ntibitwenza murashobora kubyizera daniyeli yabibayemo neza yarabaye mu kuba yuko iminwa y'intambwe isanzwe nyine intambwe isanzwe yari yugaye ariko twebwe ntiduhura n'intambwe isanzwe ahubwo ni satani uwo ntiyugara umunwa wiwe ariko iminsi yose arondera uwo ashobora kurutsa nibyo koko kunezerwa kuba warakirijwe rikuvuga ngo rimwe ugakizwa ku buntu ukababarirwa hanyuma ahandi naho akanezerezwa no kuba yarakirijwe mu bintu yari akaracamwo akabivamo no kunze kuvuga ko byomera nk'uko nanjye n'umutima wanjye wose kugira ngo nshobore gusohoza ubutumwa ubwo twahawe nk'uko ukugomba kw'Imana kuri ubuzima bwawe
n'ubuzima bwanje d'autres sens. ntibushobora kugira ikindi kintu butumbereye cyangwa intego kiretse intego intumbero ibyo imana yashyize mu mitima Et dans la mesure yacu où nous pouvons le voir kandi avec une mu rugezo aho dushobora kubibonera mu gushima ibintu mu buryo buciye bugufi mu buryo bwacu imana yatugiriye ubuntu bwo gushishikara no kuguma prédication. mu butumwa nyabwo ubutumwa by'ukuri nyabwo ntibikwiye kwiyumvira ku bintu byose byabaye byakoretse mu bitwa ubutumwa bw'igihe cerezo Et l'on a la chair de poule. womererezwa iyo En entier. iyo usomye cyangwa ukumva havugwa ibintu nk'ibiri aho ariko nubwo biri uko imana irafise abantu bizera n'imitima yabo yose kandi bashobora kwifatanya n'ijambo nk'uko nyine imana yarishuye Je vous donne juste un exemple. ngomba ndabahe gusa akarorero sindi hano kugira ngo mvuge ibintu by'ibisobanuro buri munota wose bihawe ibyo buri munota wose wari uw'agaciro ariko twaratahuye ijambo mu buryo bukurikira yuko ibyo byabona bibiri bizoba ari abantu babiri bazogenda muri isirayeli bagenda kuri bariya bayuda C'est ce que nous avons ibyo nibyo twumvise kandi nibyo twatahuye mu ijambo ry'imana ariko Si maintenant ubu rero les gens affirment abantu batanguye kwemeza bakomeje yuko ngo biriya byabona bibiri gusa abantu babiri ngo ahubwo ngo ni imigwi ngo ibiri ngo hanyuma et ils disent même mbere bakavuga ngo umwe ngo ni umugwi buranamu ngo uwundi ngo ni umugwi morgan pris connaissance de igihe namenya ibyo bintu ndibaza yuko a voulu pleurer. nahatswe kurira abantu Pris en vrac. bafise imwe mu Plus ce qu'ils disent. iri mu kajagari ntibaba bakizi ibyo bariko baravuga nta cirikizo bagifise ni inzu nyayo y'abasazi nico gituma dukwiye gushimira imana Lucide. yo kuba yaratugumije turi abantu bakomeye biyumvira nk'abakomeye ariko murashobora kwibaza Qui retombe sur la parole. abantu bose bagwa ku ijambo ry'imana Connaissent si bien la kuko parole de Dieu. abantu benshi barazi ijambo ry'imana ku buryo bw'uko bazi neza ibintu bizoba kandi bibiliya iravuga ngo igihe Achevé. bariya abantu babiri bazaba baheje ubukozi bwabo muri ya myaka 3 n'igice y'ubukozi bwabo ngo bazokwica ibyashyuwe hana 11 na Vie entre en eux et ariko nyuma y'iminsi 3 ubuzima bubinjiramwo barahaguruka mu byashyuwe hano sinahura ukuntu ntushobora kuvuga ikindi kintu hano birateye isoni yuko ibintu nk'ibyo biba bihari ariko nyine ni iherezo ry'ibihe nous avons passé le week-end dernier, je pense. twabaye muri weekend iheruka iherezo ry'inga riheruka turabyiyumvira ko kandi tuzobigaruka ko Reprise. Nous mu nshuro nyinshi tubaye mu gihe cy'ubuhanuzi cette génération ururunganwe mise à des paroles prophétiques particulières. ruri munsi y'amajambo y'ubuhanuzi adasanzwe kandi ayo majambo yose y'ubuhanuzi ategerezwa gusoza kandi no ku kuba abantu ko bazogira impwemu ihungabanye À la vérité, bakagwanya ukuri nk'uko yani na yambure babikoze 2 Timothée 3, timoteyo 2:3-8 nihe abo bagabo baserutse yani na yambure mbega baserutse ahandi hantu kanaka oya nta hantu nyine mose yari yaserukiye niho baserukiye nabo si ahariho hose bitari uko ntibari kuronka ingene babona ibyo bakora byabo bakwiye kuba bari aho nyine imana ikora ibintu aho niho n'ibindi bintu bitangura guseruka Balaam, c'est-il présent? canke baramu yaserukiye mbega n'ahandi ariko haraba ibindi bintu muri Mesopotamiya mbega byari kubirahe hari ahantu hari ubwoko bw'imana aho niho byabera mbega bakoze iki Il a fait tomber le peuple de Dieu. yakoze iki yagwishije ubwoko bw'imana ubwari bwasohotse biciye ku manuzi w'imana Nous servons tous arababwira ngo twese dukorera imana imwe Moab. Ne pensez-vous pas à qui mowabu mbega ntimwumvira loti une des filles de Lot? ni umwe bava kuri umwe mu bakobwa ba loti nibyo mowabu basi urazi ibintu byose bisubira kuri aburahamu ukuri ko yababwira n'ibindi oya ntibigaruka inyuma ibintu ubwo ni kuja imbere hamwe n'imana ibisigaye nabyo aba ari umusenyi mu maso imbiga byari biki imana yarishe
abashaka ku 40 ku munsi umwe kuko uburake bwayo bwabikubiseko abantu bari bagize umwimenyerezo w'ivy'Imana yakoze hama nyuma y'ivyo babitera umugongo abasigaye iki rero ikintu kimwe kiba gisigaye bari uburake bw'Imana. Et nous n'avons pas à nous en inquiéter. Kandi ntidukeneye kubihagarika ko umutima umunsi umwe Imana idushika mu kuguruka kose ntitubihagarike ko umutima izobikora twe tubikoze ni bibi si byiza bisa nabi ko natwe ubwacu dukeneye ubuntu bw'Imana buri munsi ibyacu biba bivana n'umwami kandi muri Yakobo 4:12 aravuga ngo umucamanza n'umwe gusa umunyamategeko niwe afise ububasha kubariho n'abapfuye umunyamategeko ni umwe gusa kandi ni umucamanza. Ariko iyo turabye ibintu tukamenya ko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikibanza bigira akamaro cyo kubaka mu kuri kose nk'uko biri muri Timoteyo 2:13 kandi tubyizera uko nyene kandi turanizera yuko Imana ifise umukoko uwo mukuri kandi haravugwa uko ngo nta kinyoma na kimwe gifise inkomoko mukuri. Yohana 1:221 ibyo n'ukuri 100%. Nta kinyoma na kimwe gifise inkomoko yaco mukuri. Imana ni ukuri, ijambo ryayo ni ukuri kandi mwemu wayo ni mwemu ukuri. Satani ni umunyabinyoma guhera ku ntango, ni umugoretsi w'ijambo ry'Imana. Igihe we ubwe wavuze ntavuga nk'umubeshi gusa, anavuga ntibwe ko ari umubeshi, aravuga ibinyoma byiwe ariko avuga nkaho umenga yubaha Imana. Paulo hano aravuga yuko Imana hano yamushigikiye, yamuhaye inkomezi kugira ngo ubutumwa bw'ijambo, kugira ngo ubutumwa bwiza bushikira butagabanije intego yabwo, bugashikira intumbero. Hano ijambo ngo guhereza ubutumwa mu gihe yaratanguye yari intango y'isezerano rishasha, ntiryari iherezo, mbese ko biri ariko biciye kuri uwo mwemu nyene, uwo nyene yari ku ntango kandi ari no ku iherezo. Uyu muntu w'Imana yaronse ubutumwa, aronka guhishurirwa nk'ibyo bintu nyene ibyo twaronse muri kino gihe, yaronse ibyo bintu nyene kuko umwami niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma, ni Alpha kandi ni Omega, ni intango kandi ni iherezo. Ibyavugwa ku ntango ubu bitegereza kuvugwa ku iherezo, kuko byari ku ntango bitegereza kuba kandi ko bizoba bimeze ku iherezo. Ariko iri ni ijambo ry'ubwiza, kuzana ubutumwa ku ndunduro yabwo, kuburyo bw'uko bugashikira intumbero yabwo bitagabanije, tukumane ibintu bidahejejwe ariko bigashikana ku ndunduro yabyo. Kuko no ku mwami wacu igihe ari ku musaraba yarasemereye, aravuga ngo byose birarangiye. Yohana 19:30 nuko byari birangiye, byari bishitse, amasezerano yaramaze gushika, ashitse umwagazi w'intama waraje kureka ikigozi ku musaraba igorogota. Hano rero haravugwa guheraherezwa indunduro y'ubutumwa bwiza. Turazi ibyanditswe muri Yohana 10:7 ngo kwijwi ry'umumarayika w'indwi ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe kuko yabishuriye abasabyi biwe avugisha abahanuzi. Imana izi iherezo guhera ku ntango, mbere n'imbere y'intango nta kintu na kimwe Imana itari izi. Nikeneye kugirisha inama ngo ifatemwo kugirwa inama, niyo mujyanama yamaze gushiramwo ibintu byose mu mugambi wayo wagakiza guhera mu bihe bidashira, kandi ibikora ishishikaye. Ni nyine kuri ibyo niho Paulo acandika ijambo ry'igiciro, aravuga hano muri Tito
umurongo wa mbere. Moi, Paul, serviteur de Tito, Dieu et apôtre rimwe de rimwe. Jésus-Christ, Pawulo umugorano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo mbiherewe kwizera ici comme ça, appelé pour la foi des élus, mu gifaransa ngo mpamagariwe kubwo kwizera kw'abaturanijwe abo Imana avec Dieu. yaturanije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanya no kubaha Imana ngo nkore nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho, Connaître sa parole ariko mu bihe yaturanije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe nk'uko Imana umukiza wacu yageze ngo yanegetse. ici aussi. Na hano naho Vite dire, Paul, dushobora kuvuga twihuse tukavuga ngo oubliez tous les Pawulo autres apôtres, wewe wibagiye izindi ntumwa zose, que tu n'étais pas we le seul. wibaza yuko uri wenyine kubera iki wageze kure ukageza uri kurivuga wivuga wewe. Oya, nta na gato, ahubwo yarabonye kandi avuga mu buryo bwumvikana kuko yarabizi neza, azi ibyo Imana yamuturanije, Prêcher superficiellement. atari kuvuga ubutumwa by'indenzaho gusa, ariko kubw'ukwizera ko baturanijwe b'Imana, atari Les appelés, mais pour- kubahamagawe gusa, ariko abo abaturanijwe. il s'agissait Byari mystère bijanye n'amabanga y'ibwena y'ijambo ry'Imana adashobora gushikirwa n'abantu bose, atari hejuru gusa, atari ibyo abantu bose bigishije ko, atari ibintu abantu bose bari bazi, ariko ibyo byahishuriwe abo bantu b'Imana. Yari agenewe des élus, uko kwizera Dieu. kw'intumwa kwabo batoranijwe n'Imana. Hariyo abantu benshi batizera gutoranywa, kandi rero birakenewe, dutegerezwa kwizera ibyo ko Imana yadutoranirije. Nimba tudashobora gukwizera gutoranywa, aho rero biratugoye no kwizera yuko twatoranijwe, aho rero bice biba ibibabaje cyane, ariko Imana yatugeneye ko biciye mu butumwa, Et laissez-moi aller. kandi munyemerere ndabitumbere ko neza. Je ne voulais pas du tout la. Sinashaka gusoma ibi, nashaka kwisomera muri Zaburi 35 n'ahandi ahandi muri Bibiliya, ariko kubera yuko tubifise imbere yacu, reka ndabasabe ko no mugoroba À qui était destiné ninde yaragenewe ubukozi bwo muri Tabernamu. Ibyo ndabibaza, mbega byari bigenewe iguguri ni ryose ryakuba amashi rigakuba amashi igihe ibimenyetso n'ibitangaza byakora, milliers par bakiruka ari ibihumbi amajana n'ibihumbi ibicumi n'ibindi. Kubera iki? était son ministère. Mbega ubukozi bwiwe bwari bugenewe nde? Hari ku bw'ineza y'abatoranijwe, kubwo abatoranijwe, ku bw'ineza abo bazogira umugabane ku ishingiro umugeni, abo bazogira umugabane mu muzuko wa mbere no mu kuzamurwa. Parfois, nous pourrions Rimwe na rimwe twoshobora kwibaza by'ukuri ati mbega sur certaines choses. Imana mbega itegereza gushimika ku bintu bimwe bimwe bitsitaza bigatsitaza. Pas été préférable. Mbega ntibyari byiza ko mu bwami bw'Imana urubuto rw'inzoka, urubyaro rw'inzoka rutavugwa, ayo mabanga yose y'Imana atavugwa? Aho rero Irait bien. byose byacu bigenda neza. Je parle bien sûr. Aho ndiko mvuga no ku gitigiri c'ibindi byose aho n'ibindi byose bigenda neza. Kubera ko mbega Imana cagura inzira nk'iyo, umwami Yesu agagarangaho mu butumwa bwiza bwa Yohana 6 bimeze neza, hanyuma akavuga ngo nimba mutariye umubiri wanje, nimba mutanguye amaraso yanje, N'avez pas la vie. nimufise ubugingo. Yohana 6:53. Et aux Juifs, nous l'avons déjà lu ici récemment. Ku Bayuda twarabisomye hano yaheze iminsi mike hano twarabisomye. De sang car la vie est dans le sang. Mu Bayuda bari barabwiye ngo ntimukwiye kunywa amaraso kuko ubugingo buri mu maraso, mu Balewi 17:11. Hanyuma hano rero umunyamategeko hano wo mu Bisirayeli aravuze ngo umuntu atanywe amaraso y'umwana w'umuntu ngo ajye n'umubiri wiwe ntafise ubugingo budashira. Il s'agit ici. Hare bijanye nande raba rero byose byari birangiye, baca bibagira ineza yose umwami yabakoreye, no muri bo bibagira yuko yari yarahumanuye abanyamibembe, Rendu la vie ko yari yahaye ukubona impumyi,
ko yari yasohoje ibimenyetso n'ibitangaza byinshi, hanyuma batangura kwiyumvira muri bo ubwabo, bariyumvira ati kumbure ba bantu bavuga iby'ukuri igihe bavuga yuko uwo ari kibyagwa, kandi igihe bashaka ibyo bintu byose, kumbure abantu bavuga iby'ukuri ntituzi icyo twahagararako. Bakundwa, ikigeragezo nk'icyo kiraza, igipimo nk'icyo kiraza, hanyuma abantu bagenda baje ari igugu ryinshi, bagasubira inyuma nyine ari igugu nyine, uko bari batanguye gukurikira ari benshi, Imana ikabashyira imbere y'igipimo kugira ngo irabe niba bazohagarara neza, nubwo ibintu byovugwa, ibintu badatahura, ibintu bisa nk'amenga ni gushana ku ijambo ry'Imana uko bisa. Ndashimika ko kandi ariko ibigaragara bishobora kuba ari bishukanyi. Bakundwa, ijambo ry'Imana ritegerezwa gutahurwa neza, kandi ntirizotahurwa neza kiretse kuri abo bacaguwe bagatoranirizwa kuryakira, bakarigumiza mu mutima umeze neza mwiza. Haravugwa hano rero muri Tito 1:2 ngo kubwo kumenya ukuri, kubwo ukumenya kuri, agace ka 2 k'umurongo wa mbere, gufatanijwe no kubaha Imana, Faransa ngo kugendana n'Imana, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Umurongo wa 3, ariko mu bihe yatoranije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe, ngo mpawe n'itegeko n'Imana, nk'uko Imana umukiza wacu yageze canke yampaye itegeko, ngo bwasezeranijwe guhera mu bidashira, ngo bikerekanwa mu gihe gishinzwe, mu gihe ico Imana yari yashingiye ibyo. Imana yari yashingiye ibyo. Ubu rero ngo bitegetswe n'Imana, bivugwa mu butumwa kw'abo bose bari bagenewe kubona ibyo Imana yari ifise kubabwira icyo gihe. Ni nako bimeze muri kino gihe. Umuntu ntabeshwaho gusa n'umukate gusa, canke n'amajambo yose amunezereje. Hariho amajambo yo mu Byanditswe Byera atunezereza, dukunda cyane, dukunda kwakira. Hanyuma hariho n'amajambo yo mu Byanditswe Byera, iyo tuyariye, iyo by'ukuri tugize intege ngo tuyarye, ibintu byose birakonyagurika mu mushishito wacu, kandi iryo ni ryo jambo nyine dukeneye kurya, kuko aho niho haba harimo umuti, niho ibintu biryoshe inogera abantu bose bashobora kubirya, ariko kandi bitumira neza. Tuba tubikeneye igihe muri iki gihe tubayemo. Ibitangaje ku itegeko ry'umwami bigahabwa ubwoko biciye mu butumwa mu gihe kibereye. Ndiyumvira yuko dukeneye kuvuga ko ibirengeye kuri ibyo bintu nyine biragaruka mu minsi yacu. Ntihakwiye kongwa na kimwe cyangwa kugwa ko ku kintu na kimwe ku ijambo ryahishuwe ry'Imana. Ikizoba kiri ku iherezo si 95% cyangwa 95% twashikanye, ariko abo 5% tubura. Ibyo 5% tubura, aho niho ibintu byose bizoba biriko birabera. Nico gituma dukwiye kwizera by'ukuri byose n'imitima yacu yose, buri jambo ryose ry'Imana. Reka ndabivuge neza irindi rimwe. Umwami yari gushaka kubwoka, yari kubwira ubwoko bwose ibintu byose kivuyemwo bijya, atari uko bategereza kujya amaraso no kujya umubiri wewe, amaraso no kujya umubiri wewe. Mbega ni kangahe muri Tabernacle yakunze kugiranya ibyo? Ni kangahe mu butumwa bwiwe? Hanyuma akavuga ibyo bintu nyene, ubu avuga ngo ibintu biravugwa, ibintu bitumwa
bituma abantu bamuva inyuma kuko badashobora kwihanganira ibyo bintu. Iyo tuvugirije ukuri twese uko turi, turashobora kwemanga yuko ntidushobora gusobanura Imana, ntidushobora gusobanura ibintu byinshi, ariko turashobora kwizera, kandi ibyo nibyo twagenewe, niyo twashiriweho kwizera n'imitima yacu yose ibyo Imana yavuze. Hanyuma tukabibwira ngo urakoze. Ubu rero kashike ku ijambo ryo muri Zaburi ya 35, hano muri Zaburi 35 umurongo wa 2. C'est à toi, ô Dieu, que revient la louange en Sion, et c'est à toi qu'il faut payer. Umurongo wa 1 mu Kirundi, Mana Isiyoni bagushimisha agahwekere kuri wewe, bazoshitsa amasezerano, wewe wumva ibyo usabwa, abafise mubiri bose bazoza kuri wewe. Des dettes, quand nos péchés nous accablent, c'est toi, Seigneur, qui les pardonne. Verset 5. Umurongo wa 3, Tu as choisi ukugabitanya kwinshi kuranesheje, ariko ibicumuro byacu uzobizimanganya. Hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Ngaha turageze ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Paulo aravuga ngo ni abatoranijwe ngo bashobora kwegera Imana kuko Imana yarabegereye. Muri Kristo Imana yashikanye abatoranijwe aho bari mu by'ukuri imbere yo kugwa. Sindabizi nimba ibyo twaravuze muri bumwe mu butumwa bwamaze kwandikwa. Muri ubwo Mwendata Branham amurika neza itandukaniro hagati yo gutsindanishirizwa n'ikigongwe. Mwebwe abasoma muzobyibuka neza ntankeka, hari ahantu avuga ahantu runaka avuga ko umuntu arashobora kubabarirwa atatsindanishirijwe, ariko abantu baturanijwe n'Imana baronse ikigongwe c'Imana bagarukanwa imbere y'Imana ku buryo bw'uko Imana atakintu na kimwe ibagiriza na gito, atakintu na kimwe. Uwo itsindanishirije ubwa mbere haba hari ibyo yamwagiriza, ariko hari umurongo wo mu byanditswe abantu benshi bafite Bibiliya kandi abantu benshi ntibasa nkaho umenga barabyizera. Ariyo ijambo rino mu Baroma, sinibaza yuko gushika uyu munsi noba naravuze ikintu ntegereza gukuramwo, kuko misi yose riba ari ijambo ry'Imana. Hano mu Baroma igice cya 4 hariho ijambo ryeza ku murongo w'indwi. Abaroma 4 umurongo w'indwi ati hahirwa abahariwe ibigabitanyo byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Ibi ni iby'ubwiza, ni iby'igitangaza, turashimira Imana ku bw'ibyo. Ariko aho bibera umurongo 8 rero ngo hahirwa umuntu uhoraho atazoharura kwicaha. Nta kimuharuwe kuna gato, nk'aho tutigeze na rimwe dukora icyaha, kubera yuko icyaha cyacu cyashyizwe ku mwagazi w'Imana. Ndizigera yuko igihe muzosoma ubwo butumwa Mwendata Branham bizobabera nk'umuco mu mwijima. Abaturanijwe n'Imana baratsindanishirijwe, baratunganijwe, barejejwe, baraheraherejwe, bahinduwe mu ishusho ya Yesu Kristo, ataminkanyari, atamarabaga, baraho bari imbere y'Imana bameze uko muri Homero. Iyo niyo gutangaza kwa Bibiliya. Ibyo rero bigira abanezerewe, abantu babibayemo mu kwizera, abantu babibayemo mu kwizera bagashobora kubifata. Ni uko n'ukuri kwa Bibiliya gukura muri twebwe mw'iyi minsi, kuvuga yuko Imana yaturanije ubwoko imbere y'uko isi iremwa. Umwagazi w'Imana nawo wagenywe imbere y'uko isi iremwa kugira ngo ucungure utange ikiguzi cy'abo Imana yacunguye bose mu mugambi wayo w'agakiza imbere y'uko isi iremwa.
Pourquoi le Seigneur Jésus a kubera iki umwami yesu yasenze muri ya sengesho ry'iwe nk'umuherezi dans Jean 17 muri yohana 17 et maintenant glorifie ngo ubu rero data ushimagize n'ubwiza bumwe narifise hamwe impande yawe mbere ko isi iremwa. Ndashobora kubisoma ibyo kugira ngo mubikurikire. Abantu benshi ntibatahura neza uwo murongo wa Bibiliya. Aranditswe hano muri Yohana 17 umurongo wa gatatu ngo Yohana 17 umurongo wa gatatu, ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Umurongo wa kane, nagushimagije mu isi nonosoye igikorwa wampaye gukora. Umurongo wa gatanu, nanone data unshimagizanye nawe unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Mbega mwabonye ibyo ari byo? ngo guhera mu bidashira, guhera mu bidashira umugambi wose w'Imana wari uhari wubakitse. Imana ntiyatanguye igihe ibihe byatangura, ariko Imana yari yashinze ibintu byose imbere y'uko ibihe bitangura. Hano umwami hano aravuga murongo wa gatandatu akavuga ngo neshure izina ryawe abantu wampaye mu bisi nire zina yahishuye. Murongo wa 11 ngo ubazigamire mu izina ryawe wampaye. Murongo wa gatandatu umurongo wa 17 ngo nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi ngo barabawe urabampa kandi bitondeye ijambo ryawe. Ngene ari by'igitangaza. Ibintu byose biragugwa, byose ni byo kuri. Ibintu bya ngombwa nuko bitubihishurwa gusa na mwemu w'Imana, tukamenya nk'abantu bashizeho guhera mu bidashira tugashirwa mu wo mugambi ukomeye w'agakiza w'Imana, kandi ko atakintu na kimwe gishika kiretse Imana yabifatiye ingingo mu mugambi wayo. Umurongo w'indwi uravuga ibi muri Yohana 17 umurongo w'indwi ngo none bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabahaye nabo bakayakira bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. ngo ko naturutse kuri wewe. Ibyo bintu twarabivuze ko cyane hano. Imana ni Imana mu wo mwuzuro w'inkomoko nk'Imana by'inkomoko. Umwami yafashe ishusho igaragara, yari mwami isezerano rya kera, yari logos icyo gihe, yari hanyuma niwe yaje gupfa ku musaraba i Golgotha apfa nk'umucunguzi wacu. Hanyuma aravuga ngo nasohotse cyangwa naturutse kwa data, ngo hanyuma nsubiye kuri we, ngo naturutse kwa data, yavuye mu Mana kandi asubira ku Mana. Imana izo byose muri bose. Rero igihe umugambi w'agakiza uzoba urangiye uherahejwe, igihe tuzoseruka imbere yiwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ibintu byanditswe mu Bikorino ba mbere 15:28 bizosohoza. ngo rero n'umwana nawe azocira bugufi se Imana ibe muri bose. Hanyuma rero ibyo byo kwita ngo data umwana mwe muyera, ibyo bizohagarara. Imana mu buryo bushasha izo iri byose muri bose. Aho rero umugambi w'agakiza uzomaze kurangira, ibyo Imana yari yarigeneye gukora bizoba bimaze gukoreka kandi birangiye. Ariko ntidushobora kuvuga uyu munsi ku Bumana uko biri kose, ni wo mutwe wa mbere ugoye ku mitwe yose, ariko turabizi neza, turabyumva neza bitomoye bice kuri mwemu w'Imana. Imana yagaragaye mu shusho igaragara mu isezerano rya kera neza neza mu itongo rya Edeni, kandi abantu bose babonye umwami bashobora gusemberera bakavuga ngo nabonye Imana. Ariko mu bwina ntibabonye Imana nk'imwemu, ahubwo
babonye imana mu ishusho igaragara y'uko yishura y'ukwishura kwayo mu iyo shusho. Uko niko yari umwami, niko yagendera mu itongo rya Edeni. Ibindi nabyo mu buryo burambuye twarabigaragaje, kandi turashimira ko imana yabidushyize ku mutima tugashobora kubyizera kandi tukanabishima. Yegeranye ayo majambo yose atatanye nk'uko ashonoye uko ari, ashobora kuyashyira mu mitima yacu, umutima wawe n'umutima wanje, dushobore kumenya yuko imana yaratumenye, ko yadutoranije, kandi ko ubukozi bw'ubuhanuzi burakora kandi burakoreka kubwo abatoranijwe n'imana, atari kugira ngo abantu benshi bashikirwe, ariko kugira ngo hashikirwe abatoranijwe, kandi turashobora kwiharura muri bo kubwo buntu. Umwami wacu aravuga ngo si mwe mwanuranije, ariko nije nabatoranije, Yohana 15:16, kandi ngo nabashizeho kugira ngo mugende muri ama imbuto, kandi imbuto zanyu zigomeho, imbuto zanyu zigomeho. Imana ishobore kugira ibikomeye imbere yacu kubw'ubuntu. Amen. Turahaguruka rero kugira ngo dusenge. Turagushimira kubw'isaha y'ubuntu n'ijambo ry'ubuntu ryo twumvise kuri bose mu buryo bushasha, byabombetse imitima yacu kandi byaduhezagiye kubwo ijambo ryawe ryera. Mwami, turagushimira yuko wahomoye ubwoko bwawe mu kanwa k'intambwe, ukaba warabishize ku gikireza. Mwami, ukavuga ngo, ukabwira umwansi ngo nta burenganzira bumwe ufise kuri bo kuko nabanje. Mwami, ndagushimira, turagushimira yuko dushobora kuba abawe kubwo buntu. Mwami, wanageniye ubwoko muri kino gihe, kiriya gihe kiri hano ku isi bose baragutaye. Urabaza bamwe 12 ngo namwe murashaka kugenda, umwe muri bo arabavuza ngo twogenda he, ko ariwe ufite amajambo y'ubugingo, twogenda he ga Mwami, ko ariwe ufite amajambo y'ubugingo. Turagushimira ko natwe tugumana nawe, kandi turashaka kugumana nawe, turashaka kugumana nabo bose batoranijwe Mwami mw'isi. Kiriya gihe abandi bose baragiye, ariko abatoranijwe bawe bagumye hamwe. Mwami, haleluya, gushitsa ku iherezo turashaka kuguma hamwe, nubwo turakagwe gato, ariko turashaka gukorera biva mu bwina bw'umutima. Dushire izina ryawe hejuru, tuguhe icubahiro n'amashimwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.